Mu ntara ya Ngozi ibirori bijanye n'umusi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi vyabereye ku kibuga co kumuremera aho vyatangujwe n'idefile ndende yamaze hafi amasaha 3 ikaba yitabiriwe n'abanyagihugu baje bakomoka mu makomine 9 agize intara ya Ngozi bagizwe n'abakozi ba leta abikorera twabo abadandaza abarimyi n'aborozi abanyeshure n'abarezi babo eka n'abandi bikaba vyaryohejwe n'inzino hamwe n'umurisho w'ingoma aho ubutumwa bwatanzwe bwahamagarira abarundi gukorana umwete n'ubwira mu ntumbero yo kongeza umwimbu ahandi naho bagahamagarira abarimyi gukoresha ubuhinga bwa kijambere mu ntumbero yo kongereza umwimbu gutyo iterambere ngo ritsimbatare mu gihugu. Mu ijambo ryashikirijwe n'userukira urunani rw'amasendika y'abakozi kozibu mu ntara ya Ngozi, Maxime Ndayisaba yashimye utwigoro tutari duke tumaze gukorwa na leta mu ntumbero yo kugira ngo umukozi abeho neza eka n'icuka kibe ciza mu kazi. Muri Kosibu bagashima kandi ko Uburundi buri mu bihugu biza vyarashizeho urwego rwo kuganiriramwo hagati ya leta n'abakozi. Aha userukira Kosibu mu ntara ya Ngozi akavuga urwego CNDS rujejwe ibiganiro mu kazi rwamaze gushigwaho. Nubwo biruko Kosibu yifuza ko abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu eka no mu gisata c'indero barungitswe gukorera kure y'imiryango yabo bosubizwa aho bahoze bakorera. Muri Kosibu bakabona ko imishahara abakozi bahembwa itotuma bashobora gutunga imiryango ibiri itari kumwe na y'abakoresha ngo bo kwitwararika ibijanye no gutegekaniriza kazoza abakozi bakoresha. Kosibu imenyesha kandi yuko iraje ishinga nibura ry'ibidandazwa bimwe bimwe nk'igitoro, isukari n'ibindi, ikabona ko leta yari ikwiye gushira inguvu mu bijanye no gukurikiranira hagufi ivyo kubahiriza ibiciro iba yashinze kuko ngo batari bake baheza bakikikamukiza ibi navyo bigatuma ngo ubuzima busa n'ubuzimvye. Userukira abakoresha mu ntara ya Ngozi Patiri Apollinaire Bangayimbaga nawe nyene yashimye twigoro tutari duke tumaze gukorwa na leta akavuga kandi ko mwishirahamwe AEB bashimishwa no kubona imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu iriko irasubira kuba myiza. Muri AEB bo bagasaba ariko yuko ngo pension yoduzwa ku bakozi kuko ngo ari umugambi mwiza ariko ngo kwitondera eka mbere ngo nabo mu gisata c'abikorera twabo bagashikirwa. Nayo ku kibazo kijanye n'umuyaga nkuba bifuza ko umuyaga nkuba ngo kongerezwa cyane muri kino gihe abagwiza tunga bashira imitahe yabo mu gisata c'amahinguriro ico naco ngo kikaba gisaba umuyaga nkuba ukwiriye. Nayo igiturire ngo cobandanya kugwanywa kuko intambwe ngo ikiri ndende muri urwo rugamba. Patiri Apollinaire Bangayimbaga aserukira ishamwe AEB mu ntara ya Ngozi akavuga ko iyo igiturire kibaye ndanse ngo abanyamitahe baca bajana imitahe yabo ahandi igihugu kigaca kihahombera. Bonamatari w'intara ya Ngozi nawe afashe ijambo yavuze ko intara rongoye iko kivi akavuga cyane abarimyi n'aborozi bakuye amaboko mu mpuzu ibi ngo bikabonekera ku mwimbo wo mu burimyi mu bitego bitandukanye byaba ibiraya ibiharage ibigori n'ibindi adasize inyuma n'igitegwa c'ikawa gisanzwe cinjiza amafaranga y'amanyamahanga mu Burundi. Ati n'umusi rero wo kurimbura uko umuntu aba yarakoze maze hakongerezwa inguvu mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Umusi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu ntara ya Ngozi ukaba wabaye n'akaryo ko gushimira abakoze neza bagera kuri 12 bakaba bagizwe n'abantu bahawe ubushimwe bw'iti cabo hamwe n'imigwi y'abantu.